Hello guys, turongeye kubaha ikaze abakunzi ba Icubahiro TV, nongeye kubaha ikaze ubugira kandi mu biganiro byacu abakunze kudukurikirana aho muri mu mpande zine zose zigeze isi. Ndongeye kubabwira ati big up sana bari abantu bose muguma mushirako ama like na subscribe. Uyu munsi rero narinda bafitiye bishasha, nagiye natembereye, nagiye kuraba umustar twemera cyane ashoboye kuririmba cyane mu buryo budasanzwe. Uyu mustar twamusanze ahantu kure cyane, ariko reka ndamusabe nawe ashobore kutwidondora. Hello guys, mumeze neza. Aha ku mazina banyitwa Cynthia niyo mazina yanjye. Okay, uyu mustar turi kumwe no munsi ngo yitwa Cynthia nziza. Rero numva ngo numustar abantu benshi baradusavye ati mushike kwa Cynthia mutubwire mutubarize eske abayeho gute. Cynthia tubona adukorera ibintu by'akataraboneka, tubona adukorera ibintu by'ibitangaza, ariko sindamenya Cynthia ukora ibiki kugira ngo abanyagihugu bose babe bakwiyumvamwo ku buryo bwuko buri muntu wese abashaka kumva ibiganiro byawe, abashaka kumva akadwi kawe. Nagaki kantu ushobora kuvuga, ushobora kubwira abafanzi ba Icubahiro TV ati jewe naka kantu nkora nikihe bagukundira mbese mu magambo make? Nafente akantu bankundira abantu niko nkunda kuririmba. Okay, ukunda kuririmba? Ukunda kuririmba indirimbo ziwawe cyangwa ukunda kuririmba indirimbo z'abandi bantu urasubiramo muri make? Nkunda gusubiramo indirimbo z'abandi bantu. Okay, ukunda gusubiramo indirimbo z'abandi bantu. Ariko ndabona ewana ubufise amafresheri, ndabona ukuntu nyene utuntu turi kuri taye, ewana ngira ngo urabashimisha nko muri quartier. Niyo mpamvu abantu bose baba bagomba kumenya ibyawe, baba bagomba kumenya ati uriya mu sister tuzamugeraho gute, ibyiwe tuzabimenya gute. None izo style za wambariye amafaranga menshi, umeze nka hariya abantu zenya hariya. Nagira ndakwibarize, eske Cynthia wewe aha hantu usanzwe utuye usubiramo indirimbo zande, usubiramo indirimbo z'abaririmbyi nyabaki n'abarundi n'abanyamahanga, usubiramo izihe ndirimbo? Mu bisanzwe indirimbo y'aba barundi canke abanyamahanga ndakunda kuzisubiramo. Urakunda kuzisubiramo? Nk'indirimbo ukunze cyane kurusha izindi zose nizo indundi cyangwa niz'abanyamahanga? Nkunda gusubiramo indirimbo z'indundi, ariko akenshi nkakunda no kumva indirimbo z'abanyamahanga. Ukunda kumva indirimbo z'abanyamahanga. None nk'abantu bariko baradukwirikirana kuri TV Icubahiro yacu, urashobora kubabwira ati jewe indirimbo nkunda ni indirimbo runaka, ni ya runaka. Eske ukunda ama gospel, ukunda indirimbo z'imiziki z'isi, ukunda gusubiramo indirimbo zimeze gute? Mu bisanzwe nkunda gospel. Ukunda gospel? Ariko nta muntu aririmba gospel yarakaye nkuko Cynthia kure kudaseka. Sekera Icubahiro TV babwira abafanzi bawe yuko bagukunze nkuko bagukunze bagushatse, ubereke nawe yuko bishimiye. Cynthia ndi kubona umenga ufise ikibazo, sinzi niba warabishwanye? Oya, ntabwo narabishwanye. Randiro diyagusohoye cyangwa usanzwe utuye mu rugo? Usanzwe ntuye mu rugo. Niyo mpamvu ndakubona umenga nyene waribugari. Nuko akaririmbo ushobora gushirira ko nk'abafanzi ba Icubahiro TV kugira ngo ubemeze mbese n'abandi bose badusaba ati ibiganiro byo kw'Icubahiro TV turashaka kubibonamwo umustar bita Cynthia, ni nkiyihe ndirimbo wiyumvamo nyene wo kwereka abafanzi bacu? Ni indirimbo y'umuririmbyi witwa Darlene. Uwo muririmbyi bita Darlene aririmba indirimbo z'isi, aririmba gospel, aririmba iki? Aririmba gospel. Aiziririmba mu mudiho wa techno wa slow, imidiho urazi ko ari myinshi. Aririmba ubuhe bwoko? Ni nko mu bwoko bwose, ariko ko iyo ndirimbo nzi umudiho wa zuki. Umudiho wa zuki. Cynthia rero abakunzi ba Icubahiro TV aragiye kubashirira akakantu, ariko sinamubajije Cynthia wemeye yuko ushobora kubashirira akakantu bakumva nyene ico bagukundira nawe yuko gishoboye ukikibandanya? Yeah, nta kibazo. Okay, urashobora kudushirira ko nk'indirimbo bita gute? Yes Lord. Bayita? Yes Lord. Yes Lord. Bisobanura gute ku bantu nka twebwe tutiza amashure menshi? Cyo kintu numva umenga ni kirimi cy'abanyamahanga, bisobanuye iki? Ego mwami. Ego mwami. Urashobora kuyidushirira ko noneho ugashirira ko abafanzi ba Icubahiro TV? Yeah, nta kibazo. I'm trying my soul, I'm trying my shame, I'm laying down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness,
I'm trading my shame. I'm laying God down for the joy of the love, Lord. You sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La 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 amen. Murakoze cyane. Oh haleluya. Nanje nisanze namaze kuja mu mwuka Cynthia, eske nico abantu bagukundira vraiment ku buryo bwuko umuntu wari wese ushobora kumushira mu mwuka. Erega je nari natwawe na menga namaze kugera hariya mu rushengero nagira ntanga amaturo. Ni kinye n'abantu bankundira kuba nkunda kuririmba. Vraiment urarenze nanje birashimishije cyane. Eske Cynthia urashobora kumbwira impamvu nakunze kubona uri kuraririmba umenga uburi muri mudu nyene ukuntu umenga wamaze gushika mwijuru. Urashobora kumbarira impamvu ukunda kuririmba usinziriye? Nuko mba ndi kumwe na mwe mwera. Uri kumwe na mwe mwera. Bisobanuye yuko indirimbo z'isi ntabwo zikunda kubera ntabwo buri kumwe na mwe mwera. Indirimbo z'isi sindazikunda pe. Ya Cynthia nagira ndakubaze mu magambo make ariko sorry ntabwo ndakwinjiriye mu buzima. Nagira ndakubaze Cynthia, ndabibona uri umukobwa mwiza, umukobwa ari 6 abantu kumbure nkuko bipfuza kumenya ivyo ukora cyangwa bipfuza kumenya situation zawe, ndibaza hariho nibeshi baba bakwifuza. Nagira ndakubaze niba woba ubuzima bwawe bwa misi yose urubatse cyangwa uracyari inkumi? Mu buzima bwanje busanzwe ntabwo nubatse ndacari inkumi. Ya uracyari inkumi, uracyarondera cyangwa usanzwe ufise nyene nk'umwami intime nyene kuri yanye kwagiye kwa pra nyene ushobora kuvuga ati je ndafise uwo nkunda hariya kwagiye kwa pra turiko turabipanga kumbure tuzoshobora kubaka? Mu bisanzwe ndamufite arahari. Ya mu magambo make uri single kandi ntabwo uri kurarondera, waramaze gufata? Ya naramaze gufata. Ubwo rero nk'abafanzi ba Icubahiro TV hariho benshi bari bamaze kumva santima, bari bamaze kumva bagukuze, ubabwiye akahe kajambo babwiye ati mukure ndabakuri inkoni ku gishitsi ntimuzonagaruke ntimuzonambwire yuko mu nkunda kubera James wo nahisemo cyangwa murakomezanya nyene gahunda hanyuma bakomeze bakwiyumvamo nkuko byahora? Ikintu no babwira hama ku bantu bo bifuza ko bonkunda canke bankunda, ashaka kubabwira ko bonkunda urukundo nka rya Kristo yadukunze nka sister wabo. Nico numva no babwira kuko jewe fiso turi kumwe. Okay, uwo muntu muri kumwe urumva mudatana, eske urishwa yuko uko umukunda nawe ariko yoba kwiyumvamo Cynthia? Ya ndishwa neza. Urishuwa ni giki ubirabira ko yuko ashobora kuba gukunda nkuko mukunda cyangwa hariho byinshi mufitaniye amasezerano adasanzwe ubona yuko ari amasezerano atavana? Ya dufitaniye amasezerano adasanzwe. Ya ndavyumva cyane. Abafanzi rero ba Icubahiro TV urababwiye ati kura amaso inyuma je naramaze guhitamwo umutima wanje. Ndiko ndababwira abafanzi bacu, ndiko ndababwira Cynthia arafise uwo yahisemwo ariko arabasabye ngo mumukunde nka sister wabo, mumukunde nkuko Kristo yadukunze. Mbese muravyumva ko asanzwe yarihaye Imana no muntu wo Kristo, mwumvise yuko akunda no kuririmba gospel. Ariko Cynthia nagira ndakubaza ikintu kimwe, woba watanguye kwiyumvamwo ibintu byo kuririmba gute, byakujemo gute kugira ngo uba warateye intambwe kugira ngo ku buryo bwuko buri muntu wese yifuza kumva ijwi ryawe? 2016. Ya 2016 byahereye kuki, byatanguriye? Mu bisanzwe aho byahereye ndi ku ishuri, abana twigana akenshi yo naririmba barantega amatwi bakumva bishimiye yuko noguma ndirimba. Nanje bica bintera intege haba no kwikanisa n'abandiho
bintera intege rero ubwo nabyishizemo nk'umwuga wanje. Wabyisizemo nk'umwuga wawe. Eske abantu barakunda kubaza ati iyo twumvise umuntu ikintu akivuze nk'umwuga bisobanura yuko kimwinziriza. Eske uko kuririmba kwawe hari ico kukumarira mu buzima bwawe bwa misi yose? Kuko hari aho ndirimba ugasanga nyene bivanye nuko babikunze, hari akantu bampaye ku ruhande ibintu hamwe n'ivyo nyene. Ariko nta na rimwe byigera bishika ngo uririmbe abantu ntibagire ico baguhaye? Birashika. Biba vyagenze gute kugira ngo umuntu muririmbira ataca guhaye? Bigenda gute kandi ari wo mwuga wahisemo? Biterwa ariko n'ibiyago biba bihari mwako kanya canke n'ukuntu abo bantu baba bavyifashemo. Nk'umuntu yabyipfuje bwira abafanzi ba Icubahiro TV, nk'umuntu yabyipfuje yuko Cynthia amuririmbira, mbese ni giki cyo tuma amumotiva, ni giki yokora kugira ngo Cynthia aza muririmbire, yaba afise uburyo bwo kumwishura cyangwa atabufise? Kuganira nta kibazo. Ewana Cynthia nukuri uradushimishije cyane. Abafanzi ba Icubahiro TV ndibaza aho bari hose bariko baranezerwa kuri ibi bintu. Ni live nkuko bisanzwe, kuri micro muri kumwe na Lucky, hanyuma kuri kamera turi kumwe na Icubahiro Patience nkuko mubimenyereye, hanyuma uyu yari Cynthia yari yaje kudusura